Rasoir TV. Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Murabona twebwe kama munikose. Donc toi kumbuye guys, ça c'est un. Icya kabiri nuko numvise bafite amakuru menshi kandi meza kandi mashasha sivyo. Amakuru ya mbere nuko narasinze sinzi ko mu byibuka last time twarageze ikiganiro turatiga turagira turavugana ati burya bifesi na nuzenya na dramati ibige barimo ni buzz canke ntuzenya canke ni indirimbo bashaka gusohorana. Je ndavuga ati ngewe uko ndabazi je bifesi ndamuzi dramati ndamuzi ngewe nyene nge ndabibona ntago ari beze uyarasara oyari beze araduza amatwi umengo n'amaparabolike ni beze nukuri kwimana ngewe ndabonekegwa ngo je ndabonekegwa je nabibonye ngo dutigire ndamubya okay ushaka dutigira okay dutigire ku 10,000 ngo ya 10,000 ayo make ngo ya yego je datugije dushire kuri 200 ndavuga t'es sûr ngo yego jewe ngo kanzu yakujya ALVIN ngo dupinge ndavuga okay donc here we go maja turapinga sasa rero turapinga uyavuze yuko indirimbo ya Dramati na Bifesi izo ari indirimbo imwe ariyo yitwa Code izosoka bari kumwe na Dramati amwe na Bifesi. Ça veut dire que donc tout ce qui s'est passé yari buzz bivanye nuko yavyemeje. Je naje ndamubwira ati je te jure devant Dieu ngewe ndakabura impuzu nambara iya si beze uyaravuga karati oya nukuri kwimana je no yakuja ndavuga okay sawa dutigire rero uvuze ngo gute ngo 20,000 ndavuga okay c'est bon reka dutigire rero ngo kandi jewe ALVIN utayamaye ngo jewe nukuri kwibana nakigereze kari gukora je nambyere reka tayakuja reka aragumuka ndamubwira okay we go. Wewe aravuga yuko indirimbo izosoka rimwe je ndavuga ati hazosoka indirimbo zibiri. Dramati azosohora yiwiwe Bifesi asohora yiwiwe uyarasara ngo dusanza rimwe uzanamwo tamubya sawa gutuma amafaranga yawe nari sasa rero finalement turasanga indirimbo ni zibiri donc Dramati yarasohoye yiwiwe hasike ya Bifesi donc indirimbo ni zibiri si imwe nkuko yabivuze donc ça veut dire que elle me doit 20,000 balles. Donc c'est que qui veut dire que moi, je ne vais pas continuer à parler sans voir mes 20 balles. Ma 20 000 mbere ko tangura kandi naramwandikiye na boss ndamubwira umva jewe kabisa narasinze boss ndene mwasivye canke wasivye nye kubera sizobona ivyo bikamera ngahi wanje ata 20 000 yanje mbona yego sasa ndamwandikiye ndamubwira boss ngiye kabisa umva murabisi ko dukorana mugabo umva ngewe yo nasindwa ndazi ko mwese mwari kuba mwandugirije ku matwi nkanuzenya nk'agakwavu mukamfatira ku matwi ariko kuba yuko nasinze je ndibaza yuko umufungo wanje ifo yuko ndawubona boss nawe aravuga nagutemo nawe amafaranga yanje mbiko tangura James ikibazo ALVIN yes none amafaranga yawe 20,000 ubarabujije ntuwibukije ni kiganiro ntiwa na presence kumwe ahoro bikora bikoye yego twaratsivye ndavyemera mugabo none niba twaratsivye ntushobora gutangura ikiganiro mu mahoro hama ngumpe nikaze mu kiganiro hama kugira ngo 20,000 basi nimba ndese ndakuya guhanda yaguhe mbona basi n'ikiganiro catanguye ivyo nibikirero amatara aragiye mutwihanganire murabizi turi mu Burundi. Merci twe turarindira rero voilà c'est ça donc si shobora gukora ntabonye 20k yanje thank you 20k 20 quoi hein 20k 20k donc je voulais mélanger français anglais. Il y a 20k 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 yes c'est tout à fait normal. On peut continuer oh my god oui on peut continuer là oh my god on peut continuer l'émission en français. Moi je sais pas en fait je suis burundais hein. Et quand je suis ici devant la caméra ça veut dire que je dois m'exprimer en kirundi parce que la plupart des gens qui me suivent ce sont des burundais burundaises.
dushaka kubemeza. Donc ça veut dire que je peux pas parler français parce que on est au Burundi. Et si on est au Burundi, ça veut dire qu'on va avec le Kirundi. Mais toi, tu peux parler le français, il n'y a aucun problème. Okay. Moi, je peux reprendre en Kirundi. Si on continue en français, je vais pas te payer. Moi, non, tu dois me payer. Déjà, je suis en train de parler le français. Ouais, je suis en train de parler le français. Mais si on continue l'émission sans toutefois être payé. Écoute, moi, je ne suis pas là pour discuter avec toi. Donc, je suis là pour te demander mon pognon. De l'argent. Yeah. Ok. Bakunzi ba plus 257 industry turabaramukije cyane mwese. Turaramukije comment? Moi j'ai vu mon argent. None Jeff ikibazo. None nimba ndaguheranye ntituramutse abakunzi ntunanyakira ibintu bimeze gute. Tende ndafise ikibazo. Donc rero ko turamutse abakunzi. Ona ni kalendo bien yangu. Oh attends. Wahotangura ikiganiro ukanyakira ukandamutsa ibintu bikaba bimeze neza. Muno munsi none utanguye emission ibintu bimeze nabi. Bikowaye. Ufite ideni mama franga yanje man. None kuriha egare kudasaba kuvuga. Je vais pas travailler. None basanzwe nyakira. None no kwakira no kuriha go. Hey, aujourd'hui je suis avec Mignonne comme d'habitude. Bienvenue Mignonne. Mama Range. Yes, bakunzi ba plus 257 industry turabaramukije naho Alvin yaburije kubaramutsa ariko nibaza ko je ntangura kubaramutsa personnellement hama yabwiye ibintu byinshi muri introduction la fois passée ngo twaratigiye ni gutigira mbega cyane ni gutsiba gutigira ni kirundi washaka none tuvuge ikibembe twarasivye ni gutigira mu kirundi kupinga mu Kiswahili. Okay, d'accord. Twarasivye nsanga ndamuheranye koko amafaranga yiwe mugabo jewe sitegeko ko ndayamuha. Sitegeko? None gusivye n'umuntu twasivye. Nipate la yangu bro, nipate la yangu. Ona udem. Mugabo rero jewe ukungene nkora je ndi nyankamugayo. Cyo tugiye ukimenya. Murakoze kandi abagore turabubahiriza ifu yuko muzamana tukoroje. Ya je ndi nyankamugayo iyo na. Kamahera we yametu. Je sizaguharira nawe afete. Naje nakugene je shaka ahubwo duharira nawe nyamafaranga. Urabizi ubwa mbere navuze 10000 ibishobisho birantwara nawe ati ayave. Nije navuze 10000 wowe ucurashusha amatwi n'amanuzo n'amanatirere yawe. Ngo ya 20000 de sava. Naje ndavuga OK donc si ushaka 20000 il y a aucun problème. Imana imbabarire nawe umbabarire kabisa. Uno musi ndashaka kuba nadogije amafaranga mugana niko bimeze. Bavuga ngo karyamye nda no kugira ante no kwishura. Banange reka nsabe basi bayampe Alvin. Tumalize. Ndabira gasoko shikari hajya anya. Murakoze. Subundi baza ko nari ntayazanye ga nanje mba niyubahirije. None ma bras. None nshize nayo asize nto gato. Shako shume ngo rimuse. Chakoze. Okay. Utazona yanyishuza duhuye sha. Oya nane umpamvu je nagusabiye ngaha kugira sivyo gabanange. Yeah. Okay. Twasibiye ngahe kwanza? Twasibiye ngaha. C'est 20000. Nta menshi ndagusavye no kuri. Ko ndabona umenga shako cyawe umenga wayivyimbishije imbari ni. D'accord, prends. Ariko atari amafobi. Ariko uratse ikindi kintu nacyo uzubona umuntu aravye ngo ashakura phobie ntasi na phobie uko bimeze nk'ubu je ndiko ndavuga ko ndashakura phobie sizi na phobie bimeze uko sizi phobie bimeze uko mugabo raba tu bon urakoze cyane kameme urabona ko ndi umuntu w'ijambo oya si umuntu w'ijambo kuko na jewe iyo watsinda jewe nari kugwa amafaranga yes why nari kuyakwiba nyine urumva jewe ntigira ikintu dusiba ikiganiro giheze zurantamwe na ndagutamu umviriza jewe ndabashimiye mwese mwashoboye kuraba ikiganiro giheze kubera yuko iyo yanyima amafaranga yanje ni mu mwari kumvugira kandi nongera ndabashimira kuko ngene muwandanya mutukurikirana kubera yuko yatabivyo ntitwari kubatigira kuko iyo twabitize kuko igihe twabitigiye kubera mwebwe mubone yuko turiko turakora rero sasa nasinze hama nashatse kubibusa ariko nahinduye nimero ya telefone ntimuze kubona nasindiye amahera mucyo mutanga kunyandikira ngo ducorere jamais de la France je te connais même pas cameraman. Thank you.
nosubire byari byaba munsi wo wigengesera arakoze cyane kuma vemiri yanje ukitubandanyire ngo ubwa ngo topic ngo ni gute oya ntitwayibwa heze topic yacu en fait ndashaka ko nanushimira ko washimiye abantu bose bagukurikira ndagushimira for ugaje ushaka kunshimira gute Alvin rega hari abantu mutsiba hari abantu mwasivye kenshi ntibakuriye ifo kumvuga neza imbere y'abantu no je ntundi hamugacaye ako cyakoze murafyina basi okay je ufite ideni n'uryama ndari wawe ufite ideni Alvin jewe tuvugisha ndara ku muryango tuvugisha ukuri ndara ku muryango bavuze kuva ngaho uriki nibiki ushaka kwibanje mvuga ahubwo umuntu ari ngani bamfitiye amafaranga ariko no kunshimira ukavuga ati merci merci for what kubera ko ahantu havuye nk'ubunye mu mushahara havuyemwo hama wowe yo wasinda mu mushahara nuzenya hari kuba hongerekejemo nzoza ndafungura ngaha saa sita bon okay ni wewe tu ni gutanga rasi naganza gufungura ngaho ngaha oh Jesus is Lord ntakundi nimba ndahebye urakoze uteguza guheba kuko umva amagaje nasivye kame mubone ko ndi serieuse nawe abantu twari kumwe muri team yase ndigeze mbona shaka dusibe card dusibe oya just shaka dusibe nimba ari ico fisi ubunye mvuga dutsibire ici wawe ujya muzika shabaje nitaramanje ntawe nwarambagije nta nije nashatse kongera inoti mbarira ni bon mbarira dusibe tuvugisha topic y'uno munsi mbere tuzakuvugana kuvyerekeye iki no munsi no munsi rero tuza kuvuga ku bintu bitandukanye sivyo turaza kuganira nka wowe warasohoye indirimbo wadutayemo Alvin hari abantu bagize des commentaires kandi vraiment byarambabaje kubera ko turabitswe n'umufana wawe cyane cyane festival je ndumufana wa Alvin Smith kubera ko banangije ndakunda ingene akora vraiment kudushiramo indirimbo byari ibintu bisanzwe bavuze ngo wasohoye indirimbo ngo Miss Erika wapfuye hari umuntu nabonye iyo commentaire numva birambabaje kubera ko hari undi muntu yaciye ataka commentaire mugano numva ndaryohewe kamera Miss Erika yitavye Imana sangapi mwaje kumenya ko yitavye Imana sangapi Miss Erika nibaza ko ari mu masaha ya 16h 17h indirimbo yanjye yasohotse midi c'est ça en fait ni ibintu nabonye umuntu ya posting indirimbo yanjye yasohotse midi banangiye mutanga kandi noneho Alvin reka tuvugane ukuri niyo yari kuba wabiteguye kuza gusohoka 18h nari kwihagarika sinari kwisohoka ya vrai mugaje ikintu je nibaza ni kimwe none iyo umuntu ari mu kazi ari akora muri bank mugenzi wagapfa donc buryo mugenzi baba bakorana kuri treno ko akora kuri gishe canka akora muri service kanaka muri comptabilité akazi muri bank ashagahagarara ko umuntu afuye no twari tugeze ko mu icubahiro c'est vrai mugabo sinaza ko banki yo cyayugara sinaza ko banki yo cyayugara cyayugara none oya jenga tubigendane ko neza nga tuvuga je abakozi bamwe cavuga mwebwe mugende kunuze mu kiriyo hama mugabo ategeza kuguma abandi kugira ngo ibikorwa bishike kwa ya mugabo tubihaye agaciro reka tumubwire rest in peace ya en fait ni gufata nk'amasegonda 5 yagacerere kugira ngo dushore kumusengera ku Mana ya tuyafatire ngaha ya 5 secondes just 5 secondes sawa merci rest in peace Miss Erika ya nukuri je urufu rwa Miss Erika rwarantunguye entre nous à la voix basse ya mugabo turagenda ku ndirimbo yawe Alvin Smith nibaza ko tuja kubishikira ica bya Miss Erika ko twese yaratubabaje jere yarambabaje nukuri ndetse no kubeje apart yuko ari umuntu twemera muri industry ya 257 ya 257 industry bon yari n'umuvyeyi w'abana babiri yari umuvyeyi kandi yasize umwana muto cyane kandi asabana bakiri bato cyo n'ikintu kibabaje cyane Imana mwakire mu bwami bwayo ariko tuzo duha agaciro vraiment ibyo byarambabaje numva vraiment narababaye nyene tusinzi impamvu ariko numva mu mutima wanje vraiment narababaye reka tubanze ku ndirimbo yawe tuza kubihereza ko maybe tuza kugira commentaire bivanye n'ibintu vyagiye biravugwa inyuma y'urufu rwa Miss Erika yes Alvin Smith hello ndashonje umeze neza safi kwe nawe tukugaburire gamaye twagusanze iwawe wapi je ntari bikwira je ntari bisinza ajya mu gitondo sindo mu giti icambere coco big congratulations thank you kubera ko wasohoye indirimbo nziza thank you kandi nziza vraiment je répète et ça m'a image meza je mbashaka kubaza ikibazo kimwe kandi cyangwa rege duvuga ko atandimbo zose gukorana no mu Burundi niko wavuze yego
c'est vrai nta muntu uza gusapotinga bajya n'ibyo baba bafise ibi bashaka support y'umu canke nta muntu wo hejuru uzosohoka nawe canke n'abandi tuzokorana n'abarundi kubera iki no tuzokorana nico kigeze kuvuga Alvin tuzokorana mugabo nyene sigiye nta migambi fise bon harabo dufite amakolabo ariko zabo mugabo je kabisa kuba gusaba umurundi kolabo wavuze kolabo donc wayigusavye uzoyimuha mugabo we uyimusavye jewe sinzosaba ko jewe ndiko ndashaka kura amakolabo yo hanze kandi sivuga ngo ni mutima mubi oya nyene je ndabona harageze yuko umuziki wacu tuwagura ugere kure urumva ntibikenewe ko tuza turakorera ngaha nyene kuri twebwe nyene fo yuko tucabuka comme ça abandi bantu mu bindi bihugu nabo nyene tubazane bakurikirana industry y'u Burundi twarabonye indirimbo yitwa now indirimbo iryoshe cyane naho tubivuganije nyene yo natwana naje kugenda ibashikirize nuko nabonye kuryoshe urumva rero sasa gabanya amashugwe merci tukanye amashugwe Alvin uri kwavuga indirimbo ngo ni indirimbo iryoshe cyane giye kugira ngo ndayibahe iryoshe ifite ama image ndiko kugira ngo ndayibahe no kugira ngo yaje ama image muyabone nuko igiye dabore yangyohe donc nabahaye ibiryoshe rero naho turinda kuvuga ibiryoshe dejeja yaba bitaryoshe sinari kubibaha tora amashugwe yawe urakoze cyane merci so ndashaka ndakwaza ikibazo kimwe gusa kweri kwiyumvira kuri bajya bakobwa kubera yuko jewe ndakunda gukora n'abakobwa sinzi ko maze kubibona kurabo nyinshi ifise n'abakobwa nyine sinzi nyine meze ndakunda nani kubera iki nyene bon ndakunda gukora n'abakobwa dis-moi bon sinzi rero icyo kintu rero mugabo je mbona yuko inkura n'umukobwa ko mba nkora nyine ko nakora ikintu kiri big donc wabikoze kugira ngo donc kwa gukunda abakobwa nyene kwa gukunda gukorana n'abakobwa donc nabikoze donc nakora n'abakobwa kubera gukunda abakobwa cyane oya gukorana n'abakobwa pa gukunda abakobwa ko numva wavuze ko ukunda n'abakobwa ntabwo ukunda abakobwa yes ndakunda gukora n'abakobwa kubera yuko bo abantu muvuze kubabarira abantu kuri kubandashonje none kandi uri wawe bro bamaye 20000 urumva ndikunda vuga after kiganiro cyanja zarabasi tuyatume gusuma jamais de la France niyanje yewe ni jenizo kujya mvanganja kunywa amata n'ibitumbura ya urumva rero sasa nuko kubona ko rero nabyo bakobwa n'uko ndabemera de 1 de 2 ndashaka kijya kibuga yego muri Uganda njo kwera Uganda bakimenyemo nkuko nagerageje gukora mu Rwanda abantu nyine urabona mu Rwanda ndafise abantu benshi cyane bankurikirana nuko shaka na hariya kugira ngo Burundi bubonekamo bugume buboneka nubuka rya mu Diamond yavuze ko umuziki w'u Burundi ugarukira mu Burundi no mu Rwanda erega ahubwo yavuze ko ugarukira mu Burundi gusa ntiyavuze ko ugarukira mu Rwanda no mu Burundi yavuze ko ugarukira mu Burundi gusa donc n'abarundi bashobora kuwumviriza bonyene uruva rero kari Jesus is Lord. I'm sorry. Ndashonje kabisa. Kandi ikindi naco reka kura imihu yanje nimwe mwayimaze. Umva shareza mibashise ngaba bashikira ku mihu yanje barayataka none rabangende ko ndayura ndashonje kandi ntaje tubandanye urumva. Okay. Rero ico kintu nka kiya kintu Diamond abaravuze ni kintu kiyo kumotiva zina umurundi wese zina umurimvyi w'umurundi wese kiyo kumumotiva kugira ngo ashobore gukora turabe ko ibikorwa byacu byogera kure rero urumva kugira bigere kure ife gukora ama collaboration we have to collaboration yes ife gukora ama collaboration n'abarimvyi mu bindi bihugu kugira ngo dushobore kwifatira imitima yabo bantu b'abafani babo mais that's why ubona jewe ubu narahinduye ikintu cyose imposta ndagiposta en anglais ou français. C'est vrai? Yes, parce que ndamaze kuba international artist. Bisigura yuko nkukira n'abantu benshi batandukanye bavuga indimi zitandukanye dusigura yuko ifo ngerageza gukomunikana n'abantu bose kugira bashobore kuntahura. Kandi ururimi rushobora guhuza abantu bose ni Congereza n'igifaransa. Umurundi azontahura n'umuzayigwa azontahura. Yeah. N'umuzungu azontahura. Voilà, donc narahinduye n'ama caption yanje ni Congereza and when I want to express quand je vais m'exprimer, je m'exprime en anglais. We have to collaboration. Yes. Aha. Jana mfashaka kukubaza ikibazo kimwe. Urazi ko kiganiro ari canje. Ndabizi. None kumengo jewe wangiza umutumire. Okay, ni bomba zabasi. Uyatse kubazanya ahubwo tuvugana. Okay, Jackie nshaka kubaza ni kimwe Alvin. En fait wavuze ko gukora collab n'abantu bo hanze ari byo babona bigufasha kandi bigufasha mu muziki wawe none wibaza ko wayakoranye collab na Bwiza
uwo mu Rwanda turabona indirimbo yasohotse wakoranye na Bwiza. Yes. Hama tukubona ugiye gukorana nawe bambeze. Nire tandukaniro d'abord riri hagati y'ibyo collabo zibiri wakoze n'ijya. Indirimbo nakoze na Bwiza ni Big Banga. Ni Big Banga ni indirimbo ikomeye cyane ikaze cyane. Yes, nakoze n'abagiye bakobwa iracari kiraduga ntituramenya aho uko biza kugenda donc turategereje tu. Yeah. Voilà. Merci. No naguze amantu zero menshi baza ko abaza kubibona irege bitsoza iraba. Yego. Kendirimbira ryoshe. Wow. Ifisaba image meza. Cyo gituma nakubwiye ni big congratulation kuba ko vraiment wakoze igikorwa ciza cyane. Thank you. Jewe sinkunda umuntu antamashugwe antera amashugwe. Kumpinduka none se kumengo ariko yisiguriye umuntu wanyu. None jewe je kumpinduka. Au fait c'est le fait que jewe sinkunda umuntu antera amashugwe. Jewe shima je ndakunda umuntu ankorora. Kuko unkoroye untuma gukora. Unteye amashugwe uri kuramugaza donc sinkunda umuntu amugaza jewe. ALVIN ntabwo impamvu zibije zituma nagukorora. Ndazikubwire bwa kandi bazakona abantu bashaka kwazizwa. Ndizituma rino gukorora wewe. Icambere ndafopase hari umuntu navuze nari nshite mu kazi acabaza ngo viye ndagakora kwiga na ALVIN. Ngo muga ngo mu ALVIN ngo muri journalisme ngo muri comedy ngo mu ndirimbo. Nagati come on. Donc iyo ni defo canke ni karite kuko urumva wamengo ni nkako ibintu bitabaho urumva urukanyumva ari yes numva nyene bira ni nkaho abantu batagutahura wewe mugabo je no fete yuko ndagutahura kandi ndakwapreciate kuko umuntu bitayiboneka ko udatunzwe n'akantu kamwe kandi wamenye ko utuntu twose ari kurondera yes cyo gituma nari naciye mvuga nti je dois apprécier iyi vraiment iyi ni ngabiri dasanzwe ko umuntu ashobora gutakira akazi na Thank you so much. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Imana igwezagire cyane. Merci. Lord, ndenda ko umuntu akora. Haba we nawe ko uje mu muziki gusa niba ari abakunda komedi zawe. En fait urumva life is everywhere. Yeah. Life is everywhere. Mu batumva icyongereza ko turabizi yuko abantu bose bashobora kuba bakizi nka twebwe. Ko batumva icyongereza life is everywhere bisigura ubuzima buri hose. Ego. Yes, rero, you know, we have to work hard. We have to work hard to if you want to be rich, you have to work. Yeah. If you want to become a rich man or a rich woman, you have to work. Yeah, work is everything in this world. Yes. Ndabatamoni mama yeah. Yes, you know to be oranga jiwe ndakora ama vlog, ndakora ama filme, ndakora je suis journaliste, ntegerezwa kumenya indimi zose kugira ngo nshobore gukora ibintu birenze tu kandi urabitahura isi tugeze mu isi nyene icyongereza n'igifaransa kirayoboye urumva kugira ngo ushobore kumvikanwa n'abantu batandukanye fo yuko usuravuga kurya rurimi rushobora kugera ku isi yose arigo English or French. Yes. Anyway reka tubandanye n'ibikurikira. Yes. Jewe numva ashaka ko tubandanya tuvuga kuri ibi bintu donc twavuze ko tuzakubigarukako ariko tuzakugaruka kuri ibi bintu bimaze imisi biba ku ba artiste batandukanye. Turaza kuvuga no ku gice cya kabiri kubera ko dusanga turi muri plus 257 industry en tout cas je ndibaza yuko ikintu kiba gikomeye kikanahimbara nuko umuntu atashobora gutahura icyo ashatse kuvuga ibintu byo kwicomplica ça c'est tout à fait normal. Ego twarabonye mu ba artiste bacu bagiye bahura n'ivyago aha turaza kuvuga kuri Estanish umwanya muto bose kuri Miss Erica rest in peace to her. Jesinze ni ha we taza kuvuga no kubyo muri ibyo wundi mbegane kiradodo ndamwita kiradodo some of a mix twamumenyeye ni ibintu byabaye nk'ibisiga bwenge kwa ni ibintu byasite mu mwanya umwe no munsi Estanish ya accident ejo Miss Erica yapfuye Dome
kiradodora ngo yapfuye. Alvin ejo na demain canke le lendemain. Le lendemain. Oh my god. Donc ni kirimi cy'abazungu urumva no gukosora naso gutwengana here we go. Okay, urakoze kunkosora Alvin. Alvin, je biye ibintu bya wowe ibintu byagushiga isomo. En fait urumva iyo Imana imaze gutegura ikintu nta muntu n'umwe ashobora kukidisposa kwa. Sasa rero je ndibaza yuko ibintu byose ikintu cyose yo kibaye urashimira Imana. Urashimira Imana ukavuga Mana ni wowe wabishatse kuko yaba utasize ko accord iki kintu nticyari kuba. Niyo mpamvu ushobora kubona ari n'umuntu ashobora kugira accident umudugu ukamucako, ari umuntu urusasa rushobora kumucako ngaha mu jisho ukacubona uraserusenga kandi ukacubona yakize. Donc bisigura yuko Imana itarashira ko accord ivuga ati harageze kugenda nushobora kugenda. Ni nkuko rero n'Imana yamaze kugira imaze gushira ko accord ikavuga ati harageze cyangwa ntiharagera. Urumva nuko nyine bigenda rero iyo ikintu cyose kibaye nukugishira ijambo no gushimira Imana tukavuga Mana ni wowe wabishatse kuko iyo utabishaka ibintu byari kuba. Yes. Donc nugusengera tu abashoboye kudutangurira kubera yuko nta nakimwe twohindura twese niyo nzira you know. Yes, donc nta nakimwe twohindura ahubwo nyene gukomeza dusenga no gukomeza kuko iyo ikintu kibaye ibari example ku bantu bamwe Imana ibishaka kwereka mubwira ati kumbure we never know maybe tomorrow can be you. Yes, you have to change and you have to know to trust in God and God. Ivyo je navuze God kandi God ni Imana, ivyo vy'amagara ntumbaze bari vy'amagara. Yes, urumva rero it's like something nk'ivyo nyene uvyose no gushimira Imana kandi urumva nukuraba nyene umuntu nyene witegurire tu witegure ko ntubuze umunsi wawe you know ko tushaka kuba turi kumwe nga right now mukamukuruka escalier mugishikara akazi kanyu mukuva ngo Alvin Imana ya muhamagaye nyine urumva ibintu nyine ni Imana tuba yateguye man nyine umuntu niyo mpamvu umuntu abatezwa kuba ari ready. Niyo mpamvu urumva burya naho tuba twisaza tuze turibuka nyine ko Imana ihari you know tuza turasenga no kwizera aussi. Yes, kuko we never know. Yes, donc icyo novuga nico ko yabaye byose nyine Imana yamaze kubikora kandi umva nta gihinduka you know. Ahubwo nyine bitubera ikigwa tuvuga if you have something to change before you put yes ego iyo ni Alvin Smith kandi niko bimeze buryo bundi bwose abapfuye bakwiye kutubera isomo kuko nta gahora gahanze niko umuririmbyi umwe w'umunyarwandakazi yabivuze yavuze ngo nta gahora gahanze. Donc bisigura ko no musura hari ejo ntushobora kuhaba ariko jewe ndashaka gushaka commentaire imwe gusa ku bintu byagiye birandikwa inyuma y'isanganya osi n'inyuma ya amatara aracise kandi murakoze ariko je ndibaza yuko twosezera kubera yuko ntituzi aza kugaruka ryari. Reka tubasezere hatabona canke tugira uku turabashimiye mwese mwashoboye kudukurikirana tuko ndibaza yuko bivanye n'amatara ngina gumacika yuko tuzoraba dukomeze ku munsi ukurikira. Turabashimiye mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro cyacu iminota 20 ndikaje sezere hamana nchada kurabishako rega sino kwibagirwa n'urutore kunanira. Reka we kumufata hariya kuri kamera gute cameraman akushe cyakoze cameraman rero sasa turabashimiye iminota 20 ningahe ni myinshi cyane mwashoboye gukurikirana. Turabashimiye bimva mutima hamatungira tubabwire ko tubakunda cyane ariko amatara ragoye tushobora kuba dufite urukundo rukomeye cyane kuri mwebwe ariko amatara ntabazi amatara ntabiyumvira yuko tuba turiko turabagira ibintu bikaze. Donc je suis vraiment désolé pour nous pole sana kuri twebwe twese muri rusange. Reka ndabahe na mugenzi wanje kugira ngo ashobore kubasezera hama tuzoca dusubira uwundi munsi. Ubu nyene kora akazi ko kumurika. Yes, nkuko nagomba nsezere naje nyene ubwanje nashaka gusezera mvuga ati nkuko Alvin Smith yabivuze urufuruke kutwigisha
ko atagahora gahanze. Je shaka juste gutanga un petit commentaire ku kintu cavuzwe igihe Esther Nishe yagize accident, sorry. Osi n'igihe Miss Erika yapfa ibintu vyabaye. Hari abantu baje baravuga ibintu vraiment biri negatif. Donc hari abantu baba negatifiste naho wogira iki badapfa bahindutse. Mugabo ushaka kubabwira iki? La fois passée nako ndatera inkuru n'umuntu arabwira ati kirazira kwishona n'umuntu ubona ko imisi yose naho wovuga atofa hindutse. Ikintu byo gukurikiza amajambo mabi abantu bapfuye uze wimvira kuri famille asize. Miss Erika asize abana bakiri bato, ijya content bashobora kuyibona après 20 ans bakuze. Urumva ko bagiriye nabi. Basi iyumvira kuri bajya abana nubwo woba utokwimvira kuri bajya abantu bawe. Kuri Miss Erika yapfuye iyumvira kuri bajya abana basigaye umuryango wiwe. Comme ça turavuga ibintu vraiment twabanje kwiyumvira. Nukuri ni conseil. Hari umuntu yambwiye ngo bigiye twavuga ngo vyacima manda wa mazi singo tudoto byihoze ngo no muyiretre. Mugabo kuba muyiretre sikuvuga ngo kubura ubuntu. Oya. Sikuvuga ngo kubura ubuntu. Urumva? Ngo tuze turamwikawusha ngo twebwe nimba twarize ngo tumureke ngo no muyiretre. No, ari abayiretre turabafise benshi harimo abavyeyi babo batize mugabo bafise ubuntu. Umurundi we. Muyiretre murazi cyo gisigura. Umuntu atazi kwandika lettre. Rero utazi kwandika lettre uri iletre. Du. Si jewe grand frère w'ivyanwa ntucu nyataka. Ndakuzi. Uri karayivugura mubona. Non, attends. Déjà le muntu yabimbwiye amwe ngo uriya ngo nuko mutaruzi ngo guru iletre. Ambwiye ko nyene vraiment ndavize ko yabisubiyemo. Mugabo à part yuko uwo uri mu iletre hari ubuntu mose avuga basokuru bacu basokuruza sokuru wanje yaride nta muzo kandi cyo nabonye ngo umusirikare hari nani mbura umusirikare wowe ujeje kugwanira amahoro none se ni uri kuratubuza amahoro grand frère ari utegezwa kuyatuzanira uri kuratubuza amahoro utubwira amajambo ataba ko cyakose genda inase kuvuga uyu mukobwa niwe yarinze nge sindimo uze kumvuga nge sindimo Alvin naho yo kuvuga yego wamaze kubitahura ko mu iletre nibisanzwe je lettre nasigwa igituma umuntu atazi kwandika lettre urumva rero abari mu iletre kandi utazi kwandika lettre bitsugira ko ntiwigeze wiga ntuzi indome donc nasigwa mu lettre cyari cyo grand frère je sindimo nuyu kumengo none ufise ubwoba no teko tuvugisha ukuri rero umuntu yabimbwiye aravuga ati bamara kwatakana n'umuntu wo mu iletre donc mugabo mu biletre bwawe nimba ariko biri uri n'umuntu donc biyumvire mu sawa duheze rero sawa rero reka ndababwire ngo dushiremo ubuntu kubera ko turi abantu wari dutarize ico ndico cyo umurundi ciao guys ako kimama ndongirira uramukunda ukuntu none nk'ubu muzanye gute kandi nta nubwo twaye twamusizemo en fait ndiko ndabivuga kuri sujet yejo yahano nako ndavuga ibintu ashava ngo ego yicaye mu ngo muri hakumuvuga ngo ujya ngo mu iletre ndiko ndabizana nako mva kuri umuntu yavuze ko Miss Erika yapfuye ariko akororinda hama ubundi yavuze ko Stanishe ngo ntaco yobona ngo kari akadona ko kari kamuteye amanyama guys uwo munsi ni jewe jo ni wewe ntaco mvuze ariko ndakubwiye ngo fais attention ciao à bientôt Kazwa TV. We want the words, the solution of all dreams.